cyane bajya taxi vero bajya abantu batazi kunyonga imodoka tuzabigisha hano nyene tuzabazanira aba expert ababijejwe babigishe kunyonga imodoka aba taxi vero nabajya abandi kubera umugongo uravunika cyane bamabaje ngo tubasengera imigongo unyonza imyaka 200 kubera kutova kwikinga mutubarize uriya mugigo wo gukanyisha bawukuye muri Bibiliya nta wanditse twebwe hano nk'ishengero dushigikira umugigwa wa bene wacu n'abamizirima uriya mugigwa turawushigikira kuko uri muri Bibiliya na Yesu Kristo ntabwo bamukanyishije uriya nabazungu bashaka ari ziri frigo mu Burundi murazi ko tudakora frigo kugira ngo zigukwe turakoresha amazi n'ubuzima amazi twayahindura amaraso ya Yesu Kristo amazi akora ibitangaza intayi nyinshi ziriho ngaho turayabahereza twe tuyita serum spirituel tuyita serum yo mu mwuka urazi n'umuntu agwaye bagenda kwa muganga ntabwo bamusengera kwa muganga bamuha imiti bakoresha imiti kandi abaganga baba bizeye yuko ugiye kwa muganga yuko baguha iyo miti ibakiza rero natwe tubaserume mu mwuka ko umuntu agizwe n'ibice birenga 65 n'amazi Yesu Kristo ari gupfa mu rubavu rwe havuyemo amazi n'amaraso rero twe twizera ayo mazi ko afite imbaraga nkabanda bashimiye banyakubahwa mu mwaje muserukira ibitangazamakuru byaba ivyitwa imbonesha kure canke se bikorera ku nsamirizi twari twifuje uyu munsi ko tubamenyesha ubwa mbere bikorerwa kuri no cicaro c'ishengero rya Mpwemu Yera mu Burundi cya kabiri tubamenyeshe igikorane twimirije tuzoba twatewe iteka n'umuvyeyi intumwa y'Imana yitwa Yongwe Joseph twonge tubabarire n'ibikorwa bya Albine TV nayikorera kugira ngo abarundi baba cyane baba mu gihugu cyacu ciza baba bari mu mahanga bamenye ibikorerwa mu Burundi kuko benshi usanga batabimenye kandi none iciza kitavuzwe ntawomenya ko iciza kihari rero ngiriwe ko mpereye ku bikorwa by'ishengero rya Mpwemu Yera hano mu Kigobe imisi yose kwa gatatu nkuno munsi mwabibonye tuba dufise Mercredi Miracle aho abantu baba bafise ibibazo bitandukanye baza tukabasengera bagakira abagenda na kansera ngaho mubajyanye abagenda na kanseri zo mu gitigu abagenda na ibibazo bitandukanye kandi bataha babonye igisubizo tuvuga rero ibyo bikorwa ku imisi yose kwa gatatu imisi yose kwa gatandatu naho nyine tuba dufite amasengesho yo kwihema guhera saa 2 z'agatondo imisi yose dimanche muri iyi nyubako nyene tuba dufite amasengesho adasanzwe rero nkuko mwashoboye kuza uyu munsi kugira ngo ijwi ryacu rishike kure kandi none ijwi ryanyu nimesha makuru bishika kure cyane nta mipaka bifise niyo mpamvu twari tugombye kugira ngo tubahe ugo rutonde rw'ishengero hari umuntu aba afite yaratevye kwibaruka yaratevye gusama yaragize ingwani yari yo yose kandi twebwe nta dini twakira bose dufasha bose kandi igihuye n'umunyamavuta igihuye n'intumwa agukemurira ikibazo cya kabiri ni kijanye n'igikorane cyo muvyeyi yitwa Apotre Yongwe Joseph ni umuvyeyi w'umukire kano kanya turiko turavugana ari ku mugabane wa Aziya muri Dubai ariko arakora umurimo w'Imana navayo rero azoshashikira ino afise imisi 3 yaduhaye imisi 3 itarike 11 kwa gatatu w'indwiza 11 12 na 13 maze ashasubira afata indege agende mu bihugu bitandukanye no umukozi w'Imana Imana yagiriye neza ari mu bahigwe bo muri Afrika ubwo nimwashobora kubona kanya ico gihe mushobora naho nye kuzoza kugira ngo mumwibonere mumwiyumvire ko ari umuntu yahezage rero afite icivugo kiri mu gihe burayo aidigira imini digi no kuvuga ngo ndabisiguye mu Kirundi gukira n'ubunyene kubohoka n'ubunyene no gushima n'ubunyene ntabyo kurindira ngo ejo hirya yejo oya kandi kubera nayo mavuta azoyadusigira hano azoyasiga hano ya mavuta
ikindi ca gatatu ni kijanye na Albine TV ikabikorera ku muhora nkoranyambaga witwa www.akaburungu Albine TV akaburungu onarenage wasanga ko ibiganiro bitandukanye by'abiganiro by'Imana dushira ko ibiganiro byo mu misozi indwi Imana yaremye. Umusozi wa mbere ni umuryango, umusozi wa kabiri ni amadini cyangwa amashengero, umusozi wa gatatu no bukungu ekonomi cyangwa business, umusozi wa kane ni leader uburongozi ariho harimo benshi bavuga ngo na politike, umusozi wa gatanu no ujanye no na media itangazamakuru kuva kera aho n'umusozi mukorera ko n'Imana yawushizeho itangazamakuru media. Umusozi ukurikira wa gatandatu ni sport y'Rwazire mu Kirundi navuga ni bijanye no kwinonora imitsi n'imyidagaduro nk'ibi bariko baragirira mu Buyapani. Umusozi wa nyuma umusozi wa nyuma itangazamakuru nawuvuze, ubukungu nawuvuze, kwinonora imitsi ni imisozi 7. Nivyo rero ibyo yose tuyikorera ko ugiye kwa Albine TV usanga ko ivyo biganiro bihari. Muri make rero byari ivyo cyane cyane abakunda kuba bari mu mahanga barakunda kuvuga ati umuhanuzi w'amahanga yahanuye ibintu byinshi aganira bizaba mu bihugu abapresident bazihamagagwa n'Imana abashikiranganje batandukanye. Twamuronka gute bikabagora twarabashiriyeho WhatsApp abari mu mahanga ni plus 257 69 06 007. Murakoze Yesu Kristo abahezagire. Tuzogitangura ku munsi wa gatatu saa 4. Murabona dufise ibibanza 4, iki kibanza cyo hasi n'ikibanza cyo hejuru, hanze hariyo 2 ibubamfu n'iburyo. Dusaba abantu ko muri iki gikorane n'ubu twatanguye igikorane ejo tuzogikomeza guhera saa 8, kwa gatandatu gikomeze guhera saa 8, kwa gatandatu nkuko program isanzwe hari n'amasengesho yo mwihema, kwa dimanche dukomeze. Kandi dimanche dufite umugigo ukomeye aho tuzokwatira abantu amavuta ya Aburahamu na Petero n'amavuta dasanzwe. Tuvuze amavuta ya Aburahamu na Petero n'amavuta yo ku mutwe no ku birenge babantu bipfuza abarundi kuba umukire, kuba umuhigwe, kuba umunyamafaranga ugakora bikemera. Nayo mavuta tuzabikora dimanche. Rero duhamagarira abantu kuza imbere kugira ngo bamanze bahabone abonete nzicara hasi hejuru hanze urumva wumviriza kuraba umuntu ari indani nawe uri hanze ntibiryoshe, ariko hari abantu babikunda kuko nta ma ecran plat tuzokoresha yo hanze. Hariho kandi n'umuntu yashobora kwiyumvira ati genda shaka guhura n'uwo muntu w'Imana uwo muhigwe yaza kugira ngo aronke ticket d'audience. Bizobera hano muri iyi nyubakwa. Navuze ko ari ibibanza 4 aho hanze hajya mwinjiranye huzuye bashobora kujya hanze. Ntabwo ari igikorwa cyo hanze. Nishyure ikibazo wavuze ati navuze imisozi dukorera ko kuri televiziyo Albine TV uti ntimwavuze amagara y'abantu. Ishengero navuze yuko dukora ku musozi w'ishengero. Ishengero rimwe byose nshingirwa ko hano tubabarira ibintu bitatu. Abantu ba hano tubateza imbere mu bintu bitatu: esprit, ame, corps mu Kirundi, ibintu byo mu mwemu, ku mutima no mubiri. Twabigisha uko babaho no gukora, tukababarira ibiri mu gusubira mu byagizwe 28 tinzohezagira imirimo y'amaboko yanyu. Abantu bose ba hano tubigisha izo nshingano zo gukora ku buryo batera imbere mu mwuka n'umutima n'umubiri bagasa neza. Uje hano usanga umuntu yaje yambara ikirato cy'ibihumbi 10 mu mezi 2 yambara ikirato cy'ibihumbi 200. Kubera iki? Ni inyigisho ubuzima bwe burahinduka. Noneho tugiye mu byakozwe n'intumwa kandi 13 hari inkuru ya Simoni Petero n'inkuru ya Yohana. Umwe yari mayibobo uwundi yari iki, uwundi yari umurovyi. Ariko ngo bamaze kugenda na Yesu Kristo abigisha ukuntu bambara aba diplomate, ukuntu umudiplomate yifata, arabigisha arabatoza. Ngo babona gushirama nga kwa Petero na Yohana ngo kandi bari bazi ko ari abaswa abantu b'abapeiza batigishijwe batazi byari byo, ngo ariko bamenya ko bagenda na Yesu Kristo. Urabizi noneho mu Kirundi usangira n'imfura ikagusiga ifuro, ubundi cyangwa se umwe rivu bukuru ugakwira hose, ugendana no gukomera nawe ugakomera. Nivyo rero ikibazo cya kabiri mwavuze kijanye na covid ubusa na vide ubusa. Twe tuyita vide ubusa, no ubusa nyene ni vide ubusa. Ni kiza cyaje kukigwanya guhera ku irembo. Mwabibonye yuko ingingo za leta ihimiriza zose turazishira mu ngiro. Cya kabiri dufise n'uruhusha twarabimenyesheje
ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura. Ikindi mwavuze ngo ibiteramo bamaze iminsi babihagarika, ni ibiteramo by'umuziki byo kuryoherwa bakanywa. Nibaza muri ibyo biteramo sindabijyamwo, haba harimo kunywa kugirane kuryoherwa bagatamba, ariko ntabwo bobuza amasengesho gusenga. Nubaka kanya turiko turavugana, guhera ejo hari hani masengesho azaba mu kinama yo gusengera igihugu n'ishengero. Hariho igikorane kinini cyagutse kizobera kuri ETS cy'abanyamerika baje, baramaze gushika bamwe, abandi bariko baraza, nabo ni babironkeye uburenganzira. Kizobera kuri ETS, azo ari kinini cyane gose, icyo ntibashobora kukibuza. Nta muntu murabizi Imana imbere, haba mu itegeko nshingiro twashyize Imana imbere. Rero haba mu kuramukanya tuvuga ati l'Eternel notre Dieu, imbere yo kuvuga abandi twashyize imbere Imana. Rero nta muntu yakuza gusenga gugura ibikorana ibyo gusenga, ariko ibintu byo kuryoherwa kwidagadura nyene, kubera biriya biteramo usanga bijamo abantu nabakire kuko harigiye kwinjira utanga ticket d'entrée, bisaba uburyo bwinshi kandi biranyoteza ngiye wagize ugacugira. Rero ntaho bihuriye ibiteramo byo kwidagadura n'iby'amasengesho, ntabwo babihagarikije, ahubwo dukora gusenga. Kandi none murabizi imisi yose kuwa kane wa nyuma w'ukwezi hari amasengesho aba mu gihugu cyose, ari amasengesho turanayitabira, n'ayaheruka yarayobowe na nyine cyubahiro tuba turi muri yo. Rero biratandukanye, naho nyine abari abantu benshi, abarongozi benshi, ego ntaho bihuriye ibyo biteramo n'ibyo by'amasengesho n'ibikorane. Rero inyungu ni nini, abantu bazakizwa ari benshi, abari bafite ingwara bazakirana, n'ubu barazikira, kuko ziriya ngwara zitwara uburyo bwinshi, ukamara igihe kinini uri mu bitaro. Hari n'abahora bahasiga ubuzima. Ubu noneho urabizi baratanze n'amategeko yuko kizira ko umuntu arenza iminsi runaka bariko baramukanyisha. Ikindi gihe tuzobatuma ko tubabarira uriya umugigwa, mutubarize uriya mugigwa wo gukanyisha aho bawukuye. Muri Bibiliya nta wanditse. Twebwe hano nk'ishengero dushigikira umugigwa wa bene wacu n'abamizirima. Uriya mugigwa turawushigikira kuko uri muri Bibiliya, na Yesu Kristo ntabwo bamukanyishije. Dushigikira uriya mugigwa, dushigikira haba mu buryo bwo gushingura uriya mugigwa wa bene wacu. Twebwe hano nk'ishengero rya hano niho dushigikira kuko uri muri Bibiliya. Uriya wundi mugigwa wo gukanyisha, uriya n'abazungu bashaka ariya ziriya frigo mu Burundi, murazi ko tudakora frigo kugira ngo zigukwe. Urumva rero badashizeho iyo systeme buri munsi wishure, urumva biriya byuma byabo ntabwo byagira. Ariko twebwe nk'ibyo twemera, turabyemera, uriya mugigwa turawemera. Ego nico dutumira abantu bose, abizera, batizera, abadasenga, badafise abasengera, abakorera mu bintu byo byose, turabatumira kuza mu nzu y'Imana. Burya mwuka w'Imana ni wabahindura. Twese turabana b'Imana, wiyumva yuko kandi none n'abazoza si imbaraga zabo, nuko ari mpwemu y'Imana zaba yabatumiye. Bazoba bayoborwa kuko n'ijambo ry'Imana yabivuga ngo abayoborwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Uti ntibikunda yuko mushobora gusengera abantu mutabikoresheje. Nivyo ubwa mbere ndi umuganga, icyo ni cya mbere. Rero ukora umwuga wo kwa muganga, nta muntu aje akakubarira uti ngwaye uku kumeze uku, abazi yuko umuha ikinini cyangwa abazi yuko umuha umuti. Rero agiye umutekera na multivitamine avuga ngo ntiyamvuye. Rero twebwe turi kwa muganga hari ibintu bita tritherapy. No kuvuga iki? No gucanga ubwoko butatu bw'imiti y'ubwoko bumwe, antibiotique, ugafata nka ampicilline, ugafata na gentamicine, ugafata na crafora. Uzicanze zose na antibiotique, kuvuga ati umugera virisi itishwe ni antibiotique ya mbere yicwa ni ya kabiri, itishwe ni ya kabiri yicwa ni ya gatatu. Rero twebwe turakoresha amazi n'ubuzima. Amazi twayahindura amaraso ya Yesu Kristo, amazi akora ibitangaza. Intayi nyinshi ziriho ngaho turabahereza, twe tuyita serum spirituel, tuyita serum yo mu mwuka. Urazi n'umuntu agwaye bagenda kwa muganga, ntabwo bamusengera kwa muganga, bamuha imiti, bakoresha imiti, kandi abaganga baba bizeye yuko ugiye kwa muganga yuko baguhaye iyo miti ibakiza. Rero natwe tubaserume mu mwuka ko umuntu agizwe n'ibice birenga 65 n'amazi. Yesu Kristo ari gupfa, mu rubavu rwe havuyemo amazi
n'amaraso. Rero twe twizera ayo mazi ko afite imbaraga, tuba twayasengeye imbaraga. Ubundi abara ya regidezo canke abava mu misozi etandukanye za Mugongomanga n'ahandi, abari amazi tukura, ariko turayasengera akinjiramo imbaraga. Icerekeye amavuta nayo biri muri Bibiliya y'Abasawuli yarasutse ko amavuta, biranditswe mu byakozwe n'intumwa ngo umuntu nagwara muhamagara abashinga nayo bishengero bamusengere bamusige n'amavuta yerayo. Donc ibyo dukoresha byose biri muri Bibiliya, biri muri Bibiliya. Hani gihe bikenerwa yuko tugakoresha umunyu ufite imbaraga, ari nk'umuntu akeneye amafaranga, hari igihe dukoresha umunyu. Biri muri Bibiliya, ni ibimenyetso rero igihanuzi, n'inkoni ifite ikisigura, n'umubehe isahani ufite ikisigura, ibyo byose biri muri Bibiliya. Rero turabikoresha kuko biri muri Bibiliya, kandi urumva na kameremere kanje, urumva ndi umuganga mvuga. Rero uwo nsengeye mu buryo bw'impwemu ntakiri, akanywa serum ni ibintu bibiri, akanywa agakoresha n'amavuta, urumva byose ni ibintu bibiri, ni therapy mu buryo bw'umwuka tuba dukoresha. Murashobora kwibaza ko badakoresha ibyo bimenyetso nabyo, na cyane cyane musanze musangiye umurimo wo kuvuga ijambo ry'Imana, munaca baklasa muri groupe. Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. En fait uri umurimyi naho yo bari umuhozi w'Imana yahamagawe nk'umurimyi, azakubarira cyane ibyo kurima amashu, azakubarira ibyo kurima amashu. Ari umuntu yahamagawe ko umukozi w'Imana ari umwarimu, azakubarira ibya pedagogy tingwa bayifatuku, azakugira amaje byose kuriya. Donc buri muntu wese mu muhamagaro wiwe agenda mu muhamagaro wiwe. Ari umudandaza kenshi ariko arakubarira ubutumwa, uzobona tuye n'umudandaza kuko ntuzomubarira ibyo kwa muganga. Je ndakubarira ibintu bivaye n'umuhamagaro wanje, n'icyo navukiyemo n'icyo nkoreramwo. Urumva abo bandi urumva ko abo bandi nabo uce bigorana. Ikindi mwavuze amaproje, dufite amaproje menshi kandi meza dutegurira abanyeshengero n'abaza gusengera ngaha bari bo bose. Ikintu cya mbere inyuma y'ibi bikorane tujya tugira abantu cyane cyane bajya taxi vero, bajya abantu batazi kunyonga imodoka, tuzabigisha hano nyene, tuzabazanira aba expert ababijejwe babigishe kunyonga imodoka, aba taxi vero n'abajya abandi, kubera umugongo uravunika cyane, bama baje ngo tubasengera imigongo unyonze imyaka 200, kubera kutova ku ikinga ngo ugende ku modoka uve mu bwiza uje mu bundi. Donc abantu bose bipfuza kwiga imodoka ku buntu baza inyuma y'iki gikorane tukabandika, maze bakazoronka izo nyigisho ku buntu. Icyo ni cyambere. Nyuma duhejeje ivyo tuzoca, kuko Afrika iri mu kuba Leta Zunze Ubumwe za Afrika, hari ubuhanuzi 12 mperuka gusohora yuko Afrika ibihugu byose bizaba leta imwe kandi bikagira no mu president umwe. Rero ururimi ruzakora ni Igiswahili. Mu nyuma rero tuzoca tubigisha Igiswahili ku buntu ngaha, nyuma tubigisha Icongereza. Hanyuma mu 12 tuzoba dufite banki yitwa Authentic Bank, tuzayitanguza aba expert abahinga bariko baratugirira, abize ivyo guharura bariko baratugirira bijya bisabwa kugira ngo babituzanire tubitware muri BRB, maze duce tugira. Rero iyo banki izabikora mu gihugu cyose kandi izakoreramo baba abanyeshengero n'abandi. Dufite imigambi myinshi noneho kugira ngo n'ishengero wemererwe uravuga imigambi y'iterambere uzakora. Turafise umugambi wo gukora mu bya transport, tuzogura amabisi, uretse ko dimanche amabisi aje azarazana abantu ku rusengero. Icicaro gikuru tuboneyeho n'akajya ko guterereza abantu, tugomba kugura ikibanza niyo twakironse muri Kanyosha twubaka urusengero. N'abene bacu b'abamizima barabizi, karibu baduterere bo barabizi. Buri musigiti umwe ntabwo ucangirwa n'abagabo batatu n'abagabo bangahe, n'umuntu umwe wubaka. Rero ushaka umugisha, Salomon yarubaka ingoro y'Imana, umutama ndamama yarubaka ingoro y'Imana hano biti Kiganda, kandi Imana yaramuhezagiye ari mu ijuru. Nyene cyubahiro sogokuru wacu yarubatse urusengero, yaraterereye mu rusengero ari mu ijuru. So rero umuntu akeneye gukorera ijuru naze ahariho hose wagira imbuto, turaguha ikaze. Rero dufite imigambi myinshi, haba mu byo bya transport, dimanche zo ziratwara abantu ku buntu b'abanyeshengero bakora ahantu hatandukanye, ariko imindi minsi igakora transport. Turafise umugambi wo kubaka ibitaro, uretse ko dusanzwe dufite amavuriro yegukira ishengero atandukanye mu gihugu. Turafise 5 na clinique imwe yegukira rino shengero. Turagomba kubaka ibitaro binini. Turashaka kuko mu kuvyara dusengeye umuntu abyarira, ubu nta muntu akivyarira muhira, agwiza kuvyarira kwa muganga. Igikomere wakomeretse ntabwo twagusengera ubwenye ngo cume, birakenera ka betadine, birakenera ga pansuma. So rero turafite na projet yo kubaka ibitaro, turafise na projet yo kubaka amashuri guhera muri maternelle gushika kuri université, kandi zoshiramwo ubuhinga bugezweho. Ntabwo tuzigisha ngo kimwe guterana kimwe ngo bingana bibiri, ivyo ntacyo abikoresha.
gukoresha ngo trigonometry, tuzigisha ibintu bibayeho nyene by'ukuri bya entrepreneuria. Nivyo rero naho tutabivuze byose nibidukikije turabikora nibidukikije, kuko Imana mwirema yavuze ngo ndagwaye itongo rya Edeni, ndagushize mu itongo rya Edeni, uririme wongere urikingire. Kandi mu bidukingira abantu niwo muntu wa mbere. Abantu benshi ntibazi yuko mu bidukingiye umuntu hari mu bidukikije. Rero haba gutera ibite kugirane, kandi tukabarira abantu uciye igiti utateye ikindi ni cyaho uzabukoze. Rero abantu ibyo byose tubabarira mu buzima bwose butandukanye. Navuze yuko saba Islamu gusa dukorana muri wa mubano rukristo, tubanye neza mu makarite, turabana turasangira. Jewe urusengera mu idini ya Katolika ukavuga ati jewe sindabohoka ku kayoga, jewe nta kayoganywa kuko nzi haba ari cyo ubutakaje mu mubiri. No kuyikugurira ndayikugurira, no kuyikugurira nkayikugururira, kuko umunsi wo kugira ngo ukizwe ntubura kumva muri we ko atagishaka kunywa inzoga cyangwa ibiyayura mutwe. Rero tubana n'abantu bose mu butandukane bwabo. Baba Abayisilamu turakorana, baje turabakira mu biro nk'uko muri ibi biro, tukavugana tukabakemura ikibazo bikagenda neza. Ukamubarira gutanga ikigira 10 barabitanga neza, gutanga sacrifice baba babizi, baba barabibigishije, turakorana. Narigeze naje gukuba sengera mu Bayisilamu ahantu bita kuri Markazi kera nkiri umwana, narabaza ati hajya ugira agatoki kuriya mu kurangiza ugagashirira hariya ukaraba hirya no hino bisigura iki? Barambara ati mbisigura yuko ubwizwa kuraba mugenzi wawe ko yaje inshuti yawe yaje gusenga, nimba utamubonye ugende ubaze iyari kuno vyagenze. Kandi noneho nikindi ntitwobideha, Abayisilamu bafite ubumwe, bafite urukundo. Rero navuze twebwe ishengero ryacu ikintu ciza turagishigikira tukakigisha n'abandi. Nituvuga ngo nice Abayisilamu, nice Abakatolika, nice abaki, no nuko kiba kiri muri Bibiliya. Urukundo, ubumwe, gushigikirana, ugukundana ni ibintu bidasanzwe. Niyo n'abadamu babo n'abakobwa babo hari inyigisho babaha. Ziriya nyigisho rero zo kuba ku rugo natwe turazibabarira. Tinishengero twebwe tugiye basenga Abayisilamu oya gusengera hasi oya harimo byinshi. Nimba bagira ibintu bishika nka 10 harimo kimwe cyangwa 2 usanga natwe dukoresha. Yes, hello, nkuko mwabyumvise rero mwabyumvise umukozi w'Imana Albin nibyo reka aratubwira. Hari ibintu bimwe je ubwanje ntabashije gutahura neza, ariko mwumvise ko hariho ibikorwa byinshi, hari ibiteramo biriko birategurwa, hariho ngo ibikorwa by'amabanki, hariho ikintu yagarutseho cy'ibyerekeye cyo gufatanya hagati ya dini Islam n'idini yabo. Nibaza ko ari ikintu cyiza cyane nkuko mwagiye mubyumva babivuga. Turindire commentaire zanyu, mbega ikiganiro mucyakiriye gute, mbega ibi bintu mwebwe ku bwanyu mubyakiriye gute, kuko hari abantu dushaka kubyakira nko kubona abaanye bakoresha Bible, les bakoresha Quran, ariko ukumva ko ari ibintu bariko baravuga ko bazoshira hamwe, ukumva ko ni ibintu byo bwanyu byananiye gutahura. Ariko reka turindire commentaire zanyu mutubwire uko mwabibonye. Mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit, kandi tubitsa gukora subscribe kuri Buja Hit mugerwa n'ibiganiro bya Bude.